Ni bande bagukikuje, ni bande bakuguma hafi, ni bande muyaga, mugenzi wawe ninde? Kuko turashobora kubona mugenzi wawe nawe tugaca tubona uko umeze, canke tukakubona wewe na mugenzi wawe tugaca tubona uko ameze. Kuko akenshi dusa nabo tugumana, akenshi dusa nabo tugendana. Ibi nagiye kubibona aho bavuga bati none aba bagabo ba Petero na ba Yohana ko tuzi ko batiyize. Ibi bintu kukuntu bameze, umwe ngo acavuga ngo erega no kubera babana na Yesu. Nukuvuga kubera babana na Yesu baratinze barasa. Na cyagihe yari karakurikira Yesu kure, wa mugore yamubwira ngo uri muri babandi bari kumwe nawe. Yamubwiye ngo n'imvugo yawe irakuranga, uvuga nk'uwo mugendana. N'intambuko yawe irakuranga, n'inyifato yawe irakuranga. Kubera yagendana na Yesu nico gituma bavuga bati usa nawe, imvugo yawe ni nkiyiwe, babimumenyerako. Na twebwe burya dusa n'abadukikuje. Ababwira rero ati umuntu ahiriwe, mu yandi majambo umuntu ahiriwe n'umuntu akikujwe n'abantu beza. Kuko aba bantu badukikuje baratugira ko influence mbi canke nziza. Ukikujwe na beza rero, aba bantu uhagararamwo, aba bantu ugenderamwo, aba bantu muba kumwe mukagira inama, ari babi uba mubi, ari beza uba mwiza. Rero nta muntu agendera mu nama z'ababi, ahagarara mu nzira y'abanyabyaha, yicarana n'abacokoranyi, ashobora kuba umuhigwe, ntibikunda. Kuko yari karavuga ngo hahiga umuntu atagendera, adahagarara, aticara. Uwo muntu ni wahiriwe, ahunga aba bantu babi. Biratwara n'umwanya, kuko ufata umwanya wo kuja kugendera muri ziriya nama z'ababi, umwanya wo guhagararana n'abanyabyaha, umwanya wo kwicarana nabo, biratwara n'umwanya. Bisigura ngo ivyo bintu maramwe umwanya, burya n'ibintu biba biguhimbara, n'ibintu biba bikunezera. Hepfo rero haca havuga ngo ariko ibimuhimbara, ivyo akira mu mwanya wose, nivyagezwe vy'uhoraho. Mu yandi majambo umuntu yo kwibaza ibimpimbara nibiki mu mwanya ntaba ndi ku kazi, mu mwanya mba ndi libre, ibimpimbara nibiki? Uhimbarwa no gucuca kuyaga na bariya, no kuja mu nkuru za bariya. Uyu muntu yanka gutakaza umwanya muri aba bamukikuje, bababi, babanyavyaha, abacokoranyi, umwanya wiwe aca himbagwa no kuwushira mu vyagezwe vy'uhoraho. Ivyagezwe vy'uhoraho akaba ari vyashira ku mutima, ku murango no mwijoro. Burya ico dushize ku mutima kiratinda kikaba ubuzima. Niwashira umutima kwijambo, bizoba ubuzima ribe muri wewe. Kandi burya ibiri muri twebwe nivyo dusohora. Ibibogaboga mu mitima nivyo akanwa katura. Burya utanguye kuyaga n'umuntu uramenya ikimurimo, kuko asohora ibiri muri we.